Bakunzi b'ijambo ry'agakiza TV turabaramukije amahoro y'Imana aho muherereye mwese. Nkuko mwaba mubitugaragariza yuko ibiganiro byacu bibashika kunyota ni ijambo ry'agakiza TV, subscribe yanyu canke sabone kuri page yacu. Turayifuza yuko mutohengeshanya kwama mubitwereka. Kandi umukunzi aryo rya mbere atugendeye twamusaba yuko yogira sabone kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kumushikira bitagoranye. Ku biganiro by'uno munsi rero turafise umutumire kandi kuba mu badukurikiranye sibyo rya mbere ndibaza mu mubonye araza kubidondora yongere abaramutse. Umutumire karibu. Ego je nitwa Nirandekura Cipriano, hanyuma sindi mushasha hano mu ijambo ry'agakiza TV. Hanyuma vy'ukuri ndabaramukije ndabifuriza amahoro y'Imana. Imana ibahezagire. Muri za ngwara twumva bavuga yuko zidakira, ku ijambo ry'agakiza TV twarumvise yuko hari igisata kimwe c'ingwara Imana yabakijije. Vyoba ari vyo? Ego nivyo nukuri. Ico gisata c'ingwara coba cari icahe? Yari diabete. Yoba yabamaze ko ibihe bingana gute? Ntiyamaze ko igihe kirekire cyane. Hari mu mwaka wa ryari? Ndibaza ko hari nko mu gihumbi n'amajana tuvuge imyaka sinayitegera neza kuko urabona ko nifite n'imyaka y'abahumure sinabikurikiranye cyane. Igihe byatangura byagenze gute kugira ugere ku ndunduro yo gukira ico gisata c'ingwara? Ego nivyo kuri kugira ngo nk'icyo gisata c'ingwara nabonye ikiganza c'Imana, nabonye Imana inkorera ibitangaza bikomeye kuko ni gake diabete ikira no kwa muganga. Diabete ntikira, jewe n'ubuntu Imana yangiriye sinzi c'Imana ngomba ko kabisa. Wowe mu kuyikira mwayikiriye kwa muganga, mwayikiriye hehe? Je sinakiriye kwa muganga, je niyeguriye Imana. Imana irankorera ibitangaza irangiza. Ariko mu kuja kwiyegurira Imana kwa muganga hari ico mwari mwarabanje gucayo kugira ngo bashobore kubamenyesha ko mugwaye ico gisata c'iyo ngwara? Yego cyane, kwa muganga naragiye maze kumva ko bitameze neza mu buzima bwanje. Mbere je nibaza mbere ko ngwaye inzoka, muga negeze kubanja kwa muganga ngwaye yindi ngwara isanzwe. Hama ngiye kwivuza ariko barangira amakizame nayo baca barayibonayo. Rero muganga aravuga ngo none nk'ibi diabete ngo bimurondera kwiki, muga sinamenye ivyo ari byo kuko ntiyari bwabe nyinshi mu mubiri wanje. Muganga amaze gutora ico gisata c'iyo ngwara mugwaye, nta miti yo yarabandikiye, ntavyo yababwiye ati mushobora kwigenza uko kubera ko ngira ngo biteranye ubwoba bace babarungika muhira ati mugende kwiyegereza Imana? Yaye maze kumva ko ngwaye kandi ndemvye ko vyafatira mu nda, yaciye ngenda kwipimisha nibaza ndikumbure ngwaye inzoka canke izindi ngwara. Muga amaze kumpima baca batora iyo diabete. Kwa muganga bamaze gutora ico gisata c'iyo ngwara mwagendana, nta tuntu baba barabatekereye, nta miti baba barabandikiye, nta manuro kanaka babahaye, baba bace babarungika nibo babarungitse kuja kwiyegereza Imana? Oya, vy'ukuri bamaze gutora iyo ngwara barampaye imiti nza gufata, baca bampa amategeko niyogenderako, baca barambuza n'ivyo mfungura, barambwira ivyo ntegerezwa gufungura. Bamaze kubabwira ivyo mufungura mwarabifashe nyene ku mategeko, nibyo byabagejeje ku ndunduro yo gushobora gukira ico gisata c'iyo ngwara? Oyaye, bamaze kuntegeka ivyo mfungura barambwiye ko ntegerezwa kunywa amazi menshi, hanyuma nkarya ubugari burya bwa bigori bita sembe, baca bantegeka no kurya uburobe aribwo buswage, baca bantegeka no kurya imyimbati bita imikembe, baca bantegeka no kurya agapeti banane akano kamwe, hanyuma no kugira siporo, hanyuma rero nkaca nzanafatana n'iyo miti. Mutubwire idonyido rero uko byagenze kugira ngo mushobore kugera
ku ndunduro yo gukira ico gisata c'iyo ngwara. ego bimaze kuba gutyo bamaze kunyandikira iyo miti ngatangura kuyifata bakandika kandi izo ntege zo gufungura byaranteye ubwoba cyane n'umuryango biramutera ubwoba na madame biramutera ubwoba cyane. Hanyuma abona agenda ambwira ko bantoye indwara ya diyabete bambwira ati iyo ni indwara mbi cyane, ni indwara idakira kandi indwara nyaruka kwica cyane. Numva ubwoba numva nashangumana ubwoba nta kundi ndapfuye nkumva umenga ibyitsigiro biraheze kandi najya byinshi cyane ndabyo ukuntu najya nabona yuko ngiye kumara igihe gito cyane kuko saa moya ndategetswe gufungura ubugari bwa bigori, saa tatu nategetswe gufungura nk'uburobe, saa sita nategetswe gufungura ubugari bwa bigori, saa munani nategetswe gufungura gutyo nyene, saa mbiri nategetswe gufungura kandi nagiye ibyo kurya byinshi ntahora njya. Saa sita y'ijoro madame iracumba ubugari nkasambira akabubika nza kurya saa sita y'ijoro. Urumva nageze ahantu habi kandi byaba biteye ubwoba. Hanyuma by'ukuri ndaba muri ubwo buzima nk'ikiringo c'ukwezi bimfata imiti ndayinywa nongera afungura gushika naho mbona amafaranga ari nabitse ashika 100 by'intega kiba muhira mvuga nzo ndarondera kwa yandi nongereza ko nose binshira ko rasiyo yaraboneka ukuri kwamye yari iyo nyene ku ruhande y'intega kiba mugabo nawe nyene yarasira bankeya gushika nubwo nja muri ca kigega naho nyene ndafyefyetura arahera. Ndavuga none gamana cengiye kuba ubuzima bumeze gute, numva ubwoba bwinshi ndavuga ndi by'ukuri ndapfuye kazinikira kandi ngapfa ndapfira nabi umuryango, umudamu, abana barashaka kugira ubuzima bubi. Napfuye byose nabeje nitongo nzurigusha n'inzu nzoyigurisha ngo ndiko ndivuza canke ndiko ndajya mu nzokira kandi ntari bukire. Numva ubwoba bwinshi cyane. Turavugana na madame jewe ndabura ko tugiye kwinjira mu buzima bubi. Erabona udufaranga twabitse tw'intega kiba kandi yaso tuyironka twatwinjiyemo twadufunguye kandi dukoresha amafaranga menshi. Ibyo wanje n'ibyo mwebwe mufungura jeje byinshi cyane kurusha mwebwe ibyo mufungura. None karabaye madame ati nta kundi tugasenga Imana ivy'Imana igomba n'ivyo biba. Hanyuma jewe ndifatira ingingo muri je ndavuga nti by'ukuri reka ngo imbere y'Imana mve nzize umuryango ufise aho uba. Hanyuma ndabwira madame je ngo baje imbere y'Imana ndejo nzinduka imbere y'Imana ndimvira imbere y'Imana kuko je ndazi ko ndazokira atuzobishobora nijewe nzobishobora kuja imbere y'Imana kandi sizezogera nashitseyo. Hama madame avuga ati yego me byiza nivyagushobokera nivyanka naho nta kundi Imana ndazi ko iri mu ruhande rwacu. Hanyuma mfise ubwoba bwinshi cyane buke mu gatondo ndazinduka hari haheze nk'ukwezi iyo diabete kandi sinjaniye rwose kandi n'imiti ndayifata mugandana ko vyase mu bintu bijanye n'ibifungurwa n'imibereho n'iki byose ca ndazinduka mu gitondo ca kare sizeri ndashika muri ca cumba dusengeramo turafise icumba mu nzu wacu dusengeramo haba mu gatondo haba ku mwanya wose twumva tugomba kwegereza Imana. Turafise ahantu tugenda tukabwira Imana tukavugana n'Imana dufise umutwaro runaka canke tugomba gutanga amashimwe canke tugomba uko twiyumva tugomba mwe mu Imana turongoye kuza kuvugana n'Imana tugera muri ico cumba. Hanyuma rero ndazindukirayo zindukiyeyo ndavuga nti Imana ndagomba kuba imbere yawe nandi sengesho ndasenga yo kuvuga ngo Mana ngirira imbabazi, Mana ntabarunkize, Mana irukana kino gisa c'ingwara kuko nari nzi ko ari ingwara idakira kandi nari nzi ko niteguriye gupfa nta kundi kugira ngo mve mugabo mvise aho nsize umuryango simpe ndabasize ku ngoyi. Hanyuma nasenga nti Mana nje kugwa imbere yawe, Mana nje kugwa imbere yawe, Mana etse ubugingo bwanje, Mana tunganya ubugingo bwanje je ngomba kugwa imbere yawe kuko nari nzi ko nivyafata yuko naramaze gufata inyoko nafungura kandi ko nanywa amazi naramaze kubwira madame ni nyagira ifunguro jewe ndonderera. Basi ndaja ngaho bwira Imana mvuga ni Mana ngomba kugwa imbere yawe, Mana etse ubugingo bwanje, Mana tunganya ubugingo bwanje mvire mu biganza vyawe.
mbona isaha imwe irageze, saa zibiri zirageze, saa zitatu zirageze, ndacari kuri rya sengesho, ndasenga mfise ubwoba bwinshi, hamwe nkumva mvuga nti none ntivyamfata, uko bimfashe vyamfata njugumize nyene nkumva ubwoba bwinshi, ndavuga nivyaze none ndabigenza gute, none ndabwira madame aza kubirondera ryari, hanyuma ngaca numva ijwi rimwe ati mw'izina rya Yesu ni Mana nshoboza mfasha nje kugwa imbere yawe Mana, uko biri kose jewe sinjya kandi sinwa, jewe ngomba kugwa imbere yawe. Hanyuma vy'ukuri ndabandanya gushika saa 4 gushika saa 5 gushika saa 6 ndabandanya ageze saa 8 mbona madame aje kundunguruka ntaco yavuze, ndabandanya nguma nyene muri sengesho, Mana nje kugwa imbere yawe, ndavuga nti aho biziraho none aho biza kuza bifise ingufu nyinshi ntibiranyica, ndavuga nti Mana uko biza kose nje ngomba kugwa imbere yawe, sinjya kandi sinwa, nje kugwa imbere iminsi 3 ndi hano imbere yawe. Hanyuma vy'ukuri ndabona hageze ku mugoroba saa 1 burije, mbona burakeye, ata kintu na kimwe ndumva kiriko kiranjena, ntangura guhindura isengesho, ndavuga nti Mana ndagushima, ndumva ibiriko birahinduka, ndumva imbaraga zawe, ndumva ubushobozi bwawe, ndumva ubwiza bwawe Mana yuko burantwikira, numva ndanezerewe, ndatanga gutanga amashimwe. Madame arazarambaza ati mbega wumva bimeze gute, ndavuga ni ukuri, ndumva igitangaza c'Imana, ndumva ubwiza bw'Imana, ni ivy'ukuri, ni umwami wanje yambambiwe ku musaraba, bakamutera icumu mu rubavu hakavamo amaraso n'amazi, nta maraso yacunguye ibigabitanyo vyane, n'amazi yabaye kunkiza ingwara, ndumva igitangaza c'Imana. Ati ndabandanya muzi ugira kabiri, ndabandanya nyene, numva nyene ni imbere kwa kundi nyene, ndabandanya gushika ku munsi ugira gatatu, sohoka numva mfise amahoro menshi, ndi muzima. Hanyuma madame avuga ati none ndagutegurira iki, tegura vya bindi nyene barusanga ntegurira, amaganga bantegeka ndakundi abazofungura, abazategura nyene ndabifungura, hanyuma saa 1 ndabifunguye, uwo munsi niriwe indayuzuye, ndavuga saa 5 ndibi none urafungure ndana kwije nta bintu nofungura, je numva nkihaze, numva umuntu nyene numva bimeze neza, numva tagakacira, ndasubiranye ngenda mu cyumba, ndagushima Mana, ndagushima ku bitangaza n'ibikomeye, ndagushima ku nyonge y'iminsi yo kwa nakakaramaze Mana, ndagabukengurukiye, ntuhabwe ico uriyekanye kuri Imana y'ubushobozi. Ndabangaho hama gushika nubwo mvuga none ubwo bafise n'ubwiki kwa kutafungura ibintu byose ntegezwa gufungura, mugabo nkumva kantu satara kazi na mwitera bwoba, habwa ni Imana yarangije ko nawe satara ntera ubwoba, hama gushika mugande kabase nje kwa muganga nze kuraba ivyari byo, ndasubira kuba dogiteri nyene yampima, shitseho hambaza ubwatsi bw'amagishiwe nje kwipimisha diabete, byuko imaze ko nigeze kuza mu kayintora, none ngarutse ngabwira ngo ndabe aho igeze. Hanyuma by'ukuri arapima arambwira ati nta diabete urwaye, ati nta diabete urwaye, Zoro kwa ati yego me nta diabete urwaye, ati none wewe wipfuje he, wanyoye imiti bwoko ki? Ndavuga nti jewe nta miti nanyoye, ni Yesu wanje yambambiwe ku musaraba yankijije nta wundi. Mbona ningo yagukijije gute? None imbaraga ziwe ziratangaje, ntuzikara umunyabushobozi, arakiza avuga ijambo rimwe byose bikagira gute, bikamwumvira. Rero ingwa zifise kubasha n'ubushobozi, aravuga ati kira, ubwo nyene ukakira. Ategeka umuyaga, ategeka ikiyaga, none ingwara yo muri jana ariko kuyitege, yarayitegetse iyo diabete by'ukuri iramvamwo, none ubu numva ndi muzima. Anaje guhinyuza ndabe yuko ati nta gato ufise, ati urakomeye umeze neza. Imana nje nihabwe cyubahiro, candaza shite marabwira abadami ntakizi, mugana nta gato yaboye kitwa ka diabete. Nubu rero ntegerezwa kunywa cacayi, ntegerezwa kunywa kagafana, ntegerezwa kurya bwa bugari, ntegerezwa kurya kagafi, kakanyama, twaturengime twose, ntegerezwa kuturya ukuri kwari, ni koko ni Yesu yaniyeretse.
yangirije by'ukuri n'ibyo tego ni ukuri Imana ntihabwe icyo Imana ishimwe turanezerwa turatanga amashimwe navuga ngo n'ubu rero kugeza ubu ngira ngo kuva diyabete ndayikize haraciyemo nk'imyaka 7 nta kintu na kimwe numva kinkakaza mu nda cyangwa ngo ndacitse intege ngo ndumva indugumba ngo ndumva ngo ibiki n'ibiki nta na kimwe numva mu buzima bw'iwanje naho hazi izindi ndwara hazi ubundi burwara busanzwe bumalariya ngiripe n'ibindi gusa mugabo iyo ndwara by'ukuri Yesu yarayinkijije twagomba kugira ngo mugire akajambo mutekereye abakunzi b'ijambo ry'agakiza TV bariko baradukurikirana ego by'ukuri akajambo no batekerera ikintu gikuru no gushira ubwoba iyo haje ikintu cy'ikigeragezo cyangwa ikintu giteye ubwoba nka twebwe twamenye Imana twakijijwe kumbe kiwe gomba kuduteza uguti byizigiro no kwegera Imana no gusenga Imana kuko Imana yacu twizeye Imana yacu twakurikiye ni iby'ukuri ni Imana ishobora byose nta kintu na kimwe kidashoboka imbere yawe mwumva by'ukuri ko diyabete kandi henshi murabyumva diyabete ntikira diyabete ni indwara mbi cyane mu kwica icama abantu bayirwaye usanga babaciye amaguru usanga bapfa banutse ni indwara mbi cyane kanyaruka kwica mugabo Imana by'ukuri uyiyeguriye Imana iratabara Imana irakiza nanje by'ukuri murumva yuko nari nihevye mugabo nihebera Imana negukima ngwi imbere y'Imana sinigeragereje nabona yuko jewe mu ruhande rw'iwanje ntashowe nananiwe hama ndiyegurira Imana nje kugwa imbere yawe ndiheba nyene nje kugwa imbere yawe uko biri kose sinjya sinwa nje kugwa imbere yawe n'umuti sinwa nje kugwa imbere yawe rero by'ukuri birashika umuntu agashika mu bikomeye hakwiyegurira Imana hakubwira Imana hagutakambira Imana igakorera mu bugombe bwayo ugasanga tugomba kwitaratereza tukagomba kwigerageza ari nabo usanga bagenda mu bapfumu ngo bagiye kuraba ingene bapfufariza ingene bobaye imiti ugasanga ko hari gati ibintu bitanafashe bitanagira icyo bibamarira ugasanga bikoshishikara kwiyanduza ariko by'ukuri weguriye Imana iratabara Imana irakiza Imana irakwiyereka kandi naho nari gupfa by'ukuri nari gushikira mu biganza byo kora namaze gufata ingingo yo kugwa imbere yayo rero by'ukuri nk'abantu twamenye Imana nk'abantu twakijijwe nitwiyegurire kugwa imbere y'Imana mu bikomeye twemere kugwa imbere y'Imana mu byoroshe twemere kuba imbere y'Imana ibyacu byose tubishire mu biganza by'Imana byaba byiza mu kiganza cy'Imana byaba ari bibi nyene tubishire mu kiganza cy'Imana ari benshi bavuga ngo usanga acagomba ko ngo mbega Mana jewe wampoye iki jewe Mana niki catumye umpeba wemeye ko iki diabete kimbako wemeye ko urwara rukomeye rumba ko nafise byo kwipfuza ntagira n'ivyo mfungura nikiga Mana wavyemeye Imana ntikangwa n'ingwara ntikangwa n'amarushwa ntikangwa n'ibyago bikuje ko Imana igomba kuyitako Imana igomba ko uyiha ubugingo bwawe abari kwikurikirana naye bisigaye byose bitigezwa kuza bikakwidundako unaniwe urinanirirwa rero by'ukuri notekera abantu ariko ratwumviriza kwiyegurira Imana kuba inyegu y'Imana by'ukuri bigumye byoroshe haba mu rupfu haba mu bugingo haba mu bikomeye yiyegurira Imana abariyo yigaragaza abariyo yikora cyane nagiye nzi yuko yegura imbere y'Imana mugabo nyasanga ndahakiriye niyo mpano notekerera ariko natwumvise kugira ngo bige kwiyegurira Imana mu bikomeye nibahagarika imitima turabashimiye kuba mwabanye natwe ku ijambo ry'agakiza TV ego namwe turabashimiye ko mwadutumiye tukaba twaje twizere n'ikindi gihe naco nitwabakenera ku tubazo tunaturiya abakunzi b'ijambo ry'agakiza TV bazoba bafise ko tuzobaronka ego nivy'ukuri tuzokwama turi hafi yanyu mudukeneye muzoturonka bitagoranye cyane kuko nico Imana yaduhamagariye kugira ngo tuze turavuga ivy'Imana idukorera kuko uko n'ukuri kw'Imana yo mwijuru kuko ndazi neza niyo miti maze kuyifata naciye ndayiha uwundi murwayi yararwaye jewe nakize iyi miti washobora kuyifata aca yakira nawe aca arayikoresha arayifata rero by'ukuri dutumiye tuzobitaba turabako
abakozi b'Imana dushima Imana turonda Imana. Murakoze cyane. Bakunzi b'ijambo ry'agakiza TV turabakengurukira uburyo mukomeza kandi kubitugaragariza ko ibiganiro byacu bashika kunyota. Subscribe canke sabone kuri bace yacu irakenewe. Kuri micro mwari kumwe nanje Alexander Ndayikorere, inyuma ya kamera hakaba hari Jabo. Murakoze.